mu rukurikirane rw'ingendo ariko aragira mu ntara zitandukanye z'igihugu muri kano karuhuko k'ukwezi kwa ntwarante uno mwaka abakenguzamateka barimwo umukuru w'inama nkenguzamateka Nyiriteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umukenguzamateka yatowe mu ntara ya Bujumbura na bamwe mu bajeje intwaro muri iyo ntara yaragirishije inama bigisha bo mu mashure shingiro bo muri zone Benga komine Sare mu ntara ya Bujumbura kwigenekezo rya 10 ntwarante uno mwaka. Muri iyo nama yabereye mu nyubako z'ishure ryisumbuye ryo ku Muberure Nyiriteka Emmanuel Sinzohagera asanzwe ari n'imvukira y'intara ya Bujumbura yamenyesheje ko abatowe muri iyo ntara babonye ko muri kino gihe umwimbu udashemeye cane cane mu bibazo bitangwa ku rwego rw'igihugu. Yashikirije kandi ko ari naco gituma abo batowe muri iyo ntara bariko baragirisha inama bigisha muri iyo ntara nyene bakabahamagarira kuduza akanovera k'inyigisho mu mashuri. Ihangiro bihaye rikaba ari tuduze umwimbu icigwa ku cigwa ishure ku ishure. Abatowe mu ntara ya Bujumbura uyu mwaka twashize imbere icivugo kivuga giti tuduze umwimbu icigwa ku cigwa ishure ku ishure. Iryo hangiro abatowe mu ntara twihaye ntambo n'imwe twosigura ko intara ya Bujumbura hageze kugira classement twoguma tuba ba 15-16. Uyu mwaka twavuze ngo reka tugire kampanye muri kino gisata mu makomine yose mu mazone kugira ngo uyu mwaka ushira 2022 tuve mu macumi tugende mu mamwe, kandi birashoboka. Ariko bishoboka ari uko umurezi wese ahari, umuyobozi wese ahari, ico civugo akigira rwiwe mu cigwa njejwe nduze umwimbu. Nico gituma uno mwaka abatowe mu ntara turi muri campagne de sensibilisation dusaba mwebwe bayobozi barezi kudufasha kugira ngo intara musanzwe mukoreramwo imirimo muyitere iteka mu kuduza umwimbu muri iki gisata. Yamenyesheje ko yari yagiye gutera intege abo bigisha mu mirimo yabo ya minsi yose. Ati arazi ko umwuga wabo ari umuhamagaro usaba kwitanga. Yaciye abahamagarira kwitanga mu kazi kabo ka minsi yose. Yahamagariye kandi abavyeyi b'abana kugumiza injisho ku bana babo bafashe bigisha kurera. Yongeye asaba indongozi zatowe ku mitumba gukurikirana ingene bigisha batonda ku mirimo yabo ya minsi yose. Babwire muri kino gisata murabwe kumenya ko muri abantu special. Mwebwe muri kino gisata c'indero birababaje cyane kubona uno munsi hari abarezi bikengera kubera ko badatahura la valeur bafitiye ini société. Certes turakwiye gutahura yuko igisata murimwo ndakunze kubivuga ntabwo ari akazi. Mwebwe nimukora akazi, mwebwe n'umuhamagaro. Umuhamagaro atandukanye n'akazi. Ingorane dufise uno munsi muri kino gisata nuko usanga ariho abarezi babifashe nk'akazi, bibagira yuko ubwa mbere kurera kwigisha atari akazi n'umuhamagaro. Udafise uwo muhamagaro usanga ka kanovera takariho, kubera ko biragoye by'ukuri kubona mu byago umwana atazi kwandika atazi kuvuga, wewe ukugura umutwe wiwe ukamwigisha ingene bandika urudome a, duga manuka subira kandi uduge hanyuma ugira akarongo kameze uku.
naco gituma tugenda dusaba abajejwe intwaro gusubira gusansibiriza abavyeyi bakamenya uruhara rwabo mu gisata c'indero. Umwana n'umuvyeyi si uwa leta, n'uwi wanje jewe mba namuvyaye, ni jewe mfise ubwa mbere responsabilité y'uyo mwana navyaye. Leta irakora byinshi cyane, uravye ibintu leta ikora ku mwana w'iwanje ni byinshi cyane, mugazi ushobora kuja mfata ama responsabilité nayi wanje yose nje yaremeka leta. Umwana n'uwi wanje, reka naje nterere kugira ngo uyo mwana abeho neza, yige neza, avugwe neza, naje ndafisemo uruhara. Mbega iyo leta tuvuga ni bande? Reka ni jewe na wewe. Ariko bino bibazo bimwe bimwe by'ukuri ndazi, haba ibibazo by'intebe mu ntara turiko twitunganya kugira ngo nanone dushobore kunganira leta. Ndazi ko mu isi iri imbere hari intebe zishika nk'igihumbi zotangwa n'imvukira kugira ngo zisayirizwe. Turiko hari ibibazo natwe bw'inyene twe kwifatira mu ntoki. Nico gituma tukamata ko turasaba abajejwe intwaro, nyakubahwa chef de zone zotubareba twatoye ku mitumba, baze baragenda gusuzuma amashure. Aya mashure yose mbona ari muri no zone, bajya batoye ku mitumba bagende kuzana baze bararaba ati mbega abarimu baje gukora, baze barandika ama absence y'abarimu, kuko twarabonye ko ari abayobozi babakingira ikibaba batandika ama absence batagirante, no gasanga rero abana ntibari ko barigishwa. Bajya atiga ndongozi twatoye ku mutumba, muze muraze ku munsi wa mbere bagiye gutanga iraporo ku ikomine, naramaze kugiranya kwa mustanteri naho nzandaca hose mu byo batanga ko raporo, batange ko raporo n'ingene amashuri ari ku mitumba ari karakora. Abitavye iyo nama baronse akaryo ko gushikiriza imyitwarariko yabo. Umukuru w'inama nkenguzamateka aca arabaha umuco. Iyindi myitwarariko bashikirije yari yerekeye ahanini igitigiri kidakwiye c'abigisha, ic'ibirasi n'ibikoresho mfashanyigisho ku mashure amwe n'ibindi.